bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri mu gitabo c'Abalewi igice ca 16 umurongo wa 29 gushika kuri 34. Abalewi 16 umurongo wa 29 gushika kuri 34. Iri ni ijambo ryo gukwezi kwindwi twinjiyemo ngira ndabasangize. Handitswe ngo ibi bize bibabere icagezwe c'intahava mu kwezi kwindwi ku munsi wako w'icumi muze mwame mwibabaza ntihazagire ugira igikorwa ukorako naho yoba imvukira canke umunyamahanga aba muri mwebwe, kuko kuri uwo munsi ariho muzotangirwa impongano kugira ngo muhumanurwe, nuko muzoba muhumanuwe ivyaha vyanyu vyose imbere yanje jewe Uhoraho. Uwo munsi uze wamubabera isabato yo kuruhuka bihebuje, muze mwame muwibabazako, ico nicagezwe c'intava. Kandi umuherezi azorobanuzwa amavuta akarobanurirwa ubuherezi mu gishingo ca se, azaba ari we abatangira impongano yambaye ya myambaro yera derere, ariyo myambaro yejejwe, azatange impongano yahera cane n'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, atange n'iy'abaherezi n'ikoraniro ry'abantu bose. Ico kize kibabere icagezwe c'intava yuko azokwama atangira biseye impongano kubw'ivyaha vyabo vyose rimwe gusa uko umwaka utashe, nuko Aroni agenza nk'uko Uhoraho yabariye Mose. Bakundwa muriko muradukurikira, ndababariye ngo kaze mu kwezi kwindwi kuko urobanurwa ivyabanduje vyose, ivyatwanduje vyose. Ikintu cose kikwanduza kirakwagiriza, yaba icaha wakoze canke cakozwe n'abandi. Hari ibintu wikorera canke abandi bagukorako bikagukwegera. Ico cose uku ni ukwezi Imana yari yarageneye abantu bayo ba Isirayeli kugira ngo atubere akarorero. Uyu munsi ntiturindira umuherezi, ntiturindira uwambaye impuzu zera derere. Hariho Kristo yatanzwe rimwe rizima, umwagazi w'intama w'Imana atagira agasembwa, yatanzwe kugira ngo yoze ivyaha vy'abari mw'isi, akureho ivyaha vy'abari mw'isi, akure kubitwagiriza byose, akure kubiduhumanya byose. Ibihumanya si ivyaha gusa, n'ingwara, nkuko hari ingwara bita amahumane, ibihere n'ibindi, amaherehere. Ibyo ari byo byose ibikwagiriza, ibikurega, ibyo bakwagiriza bikuveko. Ndibuka ijambo riri mu gitabo ca Zekariya igice ca 3 kuva ku murongo wa mbere. Uwitwa Zekariya ngo mbona Yosuwa umuherezi yambaye impuzu ziri kubuhoma, ngo Satani ahagaze iburyo bwiwe ngo amurege, ngo ariko hariho na marayika ngo ari ngaho amuvugira avuga ngo Satani Uhoraho aguhane kuko uyu ni gishirira. Urashaka kuba warahamagawe n'Imana, urashaka kuba usize amavuta, muga hari ibikwagiriza, hari ibikurega. Ndavuze ngo muri ku kwezi Uhoraho aguhanagure nk'uko aya mazi ariko aratemba, nk'uko umuntu aja muri dusha koga umwanda ukamuvako, iyashi ikamuvako, ivumbi rikamuvako, wezwe nawe muri ku kwezi. Imana ishimwe cane. Kandi si uku kwezi gusa, uyu mwaka, imyaka yose ubeho udafise ikikwagiriza, kuko Pawulo avuga ngo ndashima Imana nkorera ntafise ijwi rinyagiriza. Imana ihabwa icubahiro. Zekariya ngo yabonye Yosuwa bamukuyeko imyambaro y'ubuhoma bamwambitse impuzu zera, ngo araryoherwa cane ngo naje ndasaba ngo bamwambike igitambaro cera mu mutwe. Ndavuze ngo bigende neza gushikaho kubona wese akuvugira, ukambikwa izera, ugakugwa kw'iceyi, agakengerwe, ibikubabaza, ibikurega, izina ribi ryakurikiranye umuryango wanyu. Aba ni abantu batavyara, aba ni abantu badatera imbere, aba ni abantu batiga, aba ni abantu. Uhoraho aguhumanure ugira ukwezi kwiza. Urakoze kudutega yombi. Usaba amaraso ya Yesu akweze, usabe mpwemu yera agushoboza umuriro wa mpwemu yera ukugire neza. Nawe ufata imigambi mu mutima nka Daniyeli yuko utazokwihumanisha ibiri mw'isi, ivyo ari byo vyose. Ugira ukwezi kwiza wewe n'abawe, uragahezagirwa. Urakoze cane.